ndumiwe muri umunanje aja kuri nyokuru wanje aja kuri sokuru wanje mani cameraman uri nkende urashobora itagenze kutugira ushobora kugenda je usigi yondi ngo nuko ngo nari napfuye bakoze nk'ishu media narapfuye ariko mu gatondo numva hari ukuntu numva ntabwo kumenga birameze namvuga ati ujya mu ndasubiye ndamubaze neza ashobora kumenya umuco uko bimeze kuri mikoze nk'ishu nuko na Mr. Swingi bari sumwe bisanzwe inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vanchino mu kamera mana bisoramo neza bigashimwa akora images zimeze neza zumuti ndababwiye ko ari kujyanyena ikibagiwe cyo nuko akoze image usanga atanzigirimo na nkiya uno munsi rero ndasubiye kandi ndashobora kuraba uko bimeze nuko bitimeze ndashobora kugira ngo ushobora uno munsi biratona bitwariye mu ntoki nkabona bigiye guhara ndaterura niruke n'ivyatsi bivyume ipantaro nazinze nta birebire ndiruka n'ivyatsi vyume no duhura azokwivuriza azobantu hakomeye cyane apana kwivuriza muri clinique azokwivuriza muri vya bitaro by'abantu bakamuri kuko ndamugonze n'umutuza gwa kumeneka cameraman tambuka neza ubwo rutwe nturumene ngaho nani bano nzogenda wivugisha no musi rero ntavyo kuri ndaguteguza ubuhona arahabonye nkurukiraho kizimbabwe ntavyo kuri ndakubimusaba nta birebire nta birefu icabaye cyamaze kuba kandi ata foto nta cabaye nuko bimeze ata foto nacagize gute nta cabaye man ibi bikanda mbiri ngira ndabisige ngaha hanyuma umuntu kobeza kugenda ko ubumbona umenga rekaroga ntambari mubiki muri kacisha hari ya manu rabe nyambwanye n'ivyirimo nayo yankoreye bakunze nk'ishumeti uyu muntu jewe kugira n'umwanya nirosa ntarambwira ikibazo yagize ko cagenze ko vyagenze kugira ngo ivyo bintu vyose bibe none nk'ubu wacumbarira ko ari biki wacumbwira ko vyagenze gute mai bobo shishi ngino ingo jewe ikizobanzo nk'umutari ugupfa narapfuye ari ugupfa sinamaze kwipfira hari ibindi nkirindiri keretse ko Imana ihamagara umugaragu w'Imana hari ibindi ndabisitse ngaha bavyifite nawe ndakuzura amaso ivyo wasama kuzi wanyishu media mube kumwe nanje ndabihereza show ndabihere wa munezero gukoroka naho bavyita gukoroka kizimbabwe kurungira ndahagende uburyo yaho atambona cambere zacu hewe harayo mahwa Bobo daze ko atarambona umusi ntavyo kubimusaba abona namuguye ko agomba nyica ubuhoho nabobwa mbere yarandegeje n'ubu bisigaye vyovyo ni bire mboni yare bakozwe n'ishu media bakumwe nanje numenga reka arapfunda ariko shewe nanje ndamugira buke yibaza ko yagiye kunyica ubuhona ari ikingi harigaza kubaza ko agira ndoge sange nanje uburozi bwanje burengeye ubwe wiwe je ndogesha mpwemu yera by'abapfumu amahoro bavyeyi n'amahoro wagarutse mereka ndafise ico ndagukeneye ko naho ubona kugaruka nyene nguma nagarutse ntimuha iyo mupfa none ivyo nivyiki uri kuraba ntukeneye kumenya n'umuti wanje wose urabona ukuntu umeze ivyo birandaba none urabona ukuntu umeze kwana beho uriyumvira yuko uyo mupira uri kuransesema ambura uwo mupira ukeneye ko tuba turi kumwe ngaha nta yindi mpuzu nambaye musi ambura uwo mupira uzi ko ukeneye ko tuba turi kumwe ngaha nta kintu na kimwe ntazokora igikorwa cose kw'isi y'Imana nzogikora keretse kitabaho mugabo menye ukuri ubu ni sawa ubu n'umutekano terera hariya nushira ku nkongoro kiraho uyihuzanye
tuvuganire ngaha bane byo mare byose sinabikoze cyo no munsi tuvuganira ino jewe ivyo kumbwira ngo aroga bwami nibwo shaka kuvogera none ari ugupfa sinapfuye ntiwamaze kunyica none munsi nyica mpe mfuye hari cyo nyirinze ko numva ko ntanguye kubabwa sinzi bimba ngo nibiki ndiko ndabaza ingwara uvura nizihe hanyuma imo kumbwira imvura uvura ni cyo kibazo catumye winjira muri bicanye nibwo buzima wavukiyemo cenga nta ngwara nimwe ntapfura ko wararushe birabonekana kuri umurushe kuri ndushe reka nduhe kuko nduhiye mu bwami bwanje kandi niko ndashika kuco ndondera niyo mpamvu ndiko ndaruha mpamvu yabikwinjije mu ni musore wanje umubanyi niwe muryango ariko umubanyi niwe mwicanyi wawe aho ushatse kuvuga ubona ko naho basi mpumupira basi nambare neje rega je sino umupfumu nkawe ngome usitu tukufatwa nje mwibaraba ukabona atavyo ukeneye uve uhaguruka ugende ubikeneye gumuko okay nari mfise umubanyi uwo mubanyi nawe yari umurozi kandanda ku muryango wanje araja ko ararimagura ahera kuri mukuru wanje aja kuri murumunanje aja kuri nyokuru wanje aja kuri sokuru wanje ndabibonye aravuze ati ahantu ntegerezwa naje gukora isomo vyihuse raciye nkora amakanaki cyangwa umufumo ivyo nibiki wumvise wabonye yose telefone niko kare gatsumye gusa ni kajya kamatusha gatoya twale nimwe yinjira ngaha none ko atatangazo nabonye ryanditse hajya ko atayinjira yo noca nabimenya gute nubwirwa ni basi bari hasi nzosubira ubona nzosubira kugaruka okay kuva ico gihe nanje nahisemo kuba umufumo ndamubaye cyane ihangiro yuko ntazokwigera mvura umuntu yandogeye ntazokwigera ndoga umuntu yangiriye neza je ndaroga nkapfura na sida ndayivura jewe sida iyubona yananiye abazungu je ndayivura ikindi kibazo kimwe ngira ndakubaze none wewe nk'umuntu yazimije amafaranga cyangwa umuntu yaramwivye nk'amahera woshobora kuyamugaruriza ibi bavyita gute ubibona ngaha hasi aya amazi gusa mbona arimo n'utundi tuntu tuyobeye utuntu umenga ni inyenyeri utuntu umenga na magi aha jenda ndakwereka mu kiyo wakwivye iyo ari n'ahari naho yabishitse ikindi naco umfise umukobwa nakunze akanyankira umuti kugira ngo aca nkunda cyane nkuko nari iyo miti rero niyo madimisi ntanga kandi abasore bubusinzi gituma mumeze sinzi nyone mwabaye nta majambo mufise yo kubabwiye kugera yaho mukoresha imiti ari je butongoza imitomi kaguherana je rero imiti iruzuye bakunze nyinshi mbida cari kinzanye ngaha ndamenye ukuri catumye muri make yabaye umupfumu kugira ngo ashobore kwihora yabaye umupfumu kugira ngo ashobore kwihora bamugiriye nabi ariko urumva ngo aravura je n'ukuri namvise abana kumambwiye nyishike ngaho nyene abana bamundangiye ambara ati je byo muruzi arakara cyane aha muri quartier none ko numvise no mu muryango mama we yarakwirukanye papa yarakwirukanye niko kuri uko niko kuri umuryango nta muryango umuryango wanje nico nkoresha n'igikoresho canje nawe uje kunshorera ubura umuryango wanje nta zina muryango mfise ni uwo nyene wafashe kandi umupira wanje nk'iki zomukoze cyo nanihene nabiro sinamenye mpamvu uzamufashije cyane kandi je bona ntuzakubona nzanazana ikintu nta kibazo na kimwe nta ntamba nimwe bande ko ndigira gusuka nyene nta kindi kintu je no kuri iki umwe wambwira ngo yakurungitse ngaho yitwa ngo iki
umurozi dufise yiyemera muri inyishu media ni Banderas nawe anyebwirije ngo uramurenze jewe nzoraba ukuntu umurenze nije namwigishije akazi n'umuti narabikubwiye urya musi ushize wa musi wahera narabikubwiye urya nikimucanze acaza ngamukorera umuti Banderas kimucanze ni ukimukosore umusuma yamunaniye gufata acaza tukamurabira mu mazi none aya magi nayo mbona ngaha nayi ivyo nivyo bifasha kumubona akunze wanyishu media jewe nabonye vyinshi no munsi naza nashika kwisimbo y'inuma ndakuye mazima nzogaruka dusubire bayi rero umupfumu nako muvyeyi kozi wanyishu media jembo na kweri ivyo muri inosi irayobeye kandabe ngigire takore mazima sinze mpave sanza umuntu akubwira ngo nimpuzu ni wambure agomba kumpenesha je mugabo je makuru ngiye kuyaperereza neza numve kukura ari uko nyene kandi Imana ishimwe ko atamenye ko nazanye kamera sishaka azigera abona ko ngena na kamera sishaka azigera abona ko nje nzana n'ikindi kintu shaka ziyama yibaza ko inza ndi je nyene ivyo nivyo nifuza kandi ndazi ko bizogenda neza zo kumuko nyene nta bintu birebira hano naho mukuhurira tembo akunze wanyishu media umwe nkaha ndosha ndahapfa gute basha jiwe manze shire mikro asigaye ko ndira gute kombaho nkingaraguye Imana Mana ishimwe